naragwaye ndaguma mu nzu none ubu amaguru aranyaruka haleluya abakozi b'Imana baransengeye baransanze muhira urabona hose yaratabaguritse ariko mu ijoro hari Imana ikora ibitangaza abo bandi abadayimoni bo mu kwezi kwa 10 ariko batsinzwe mu izina ndagiye kuraho hantu hazi ndashikajya nukuri bwo buribwe aho sinanatonose nageze ngaha uriko bariko barasenga bariko bararirimba nanatonose ho watonose yego urushato bavuga yego aho none umeze neza eka aho muri hose naryama sinasinzira nukuri je nta miti nari maze kwivuza sinokwa ngene ngaho ubu rero uburibwe bwaheze narika n'ipiripiri ndimo naririmba anyakiriye yambwiye ati urafise umudayimoni yugaye uruti rw'umugongo urafise ibinyanya umubiri wawe wose kandi urafise n'inyatsi urafise kandi ifoto yawe barayihabye bayihamba icuritse urafise rero n'inyatsi ikintu bita icyangiro ku bugingo bwawe umukozi w'Imana Esperance na pastori baransengera byagiye bihetse bya binyanya wa mugongo bite byari bihetse ukomera amashumami Yesu Kristo. Oh haleluya ukuteba bikutebuka ngo tumvise intahe zikomeye z'akazi uriko urakora simba ku munsi wa Mungu tuze twumva intahe ariko aragendagenda mu izina rya Yesu amen. Mande kubatse byakwiye bine mugabo amaze gukwiye Imana cyane ko yemeye yuko mba hano muri kino kibanza si kubw'ubuntu bwanje ariko ni kubw'urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo ndashima cyane hariho umutama twazananye niwe yambwiye ati ingo tujyane yego mu bisanzwe nsengera ngaha haruguru gatoyi ku ishengero rya Gifungu rero uyu mutama nashimye ko tuzanana yabyagiye hagiye gatoyi n'umutama nkunda cyane Imana imuhezagire cyane cyagabura ndashima Imana cyane ko yanzigamye ikangira neza nari naragwaje umudamu arinjira mu bitaro aho nabonye ikiganza cy'Imana ndashima yuko Imana yamukijije ubu akaba ari muzima hanyuma nanje kandi nkaba nshima ko nanje ndi muzima asaba Imana dufashe turangize umwaka neza turi mu buntu bwawe n'imbabazi zayo ama ikindi kibazo oya aha nta bibazo tuvuga hano tuvuga gushima ibibazo ubifite ubizana ubundi mwanya ndashima rero ko biri kose ariko ndakora akazi iyo ndiko ndakora biragenda neza mugabo kugira ngo mbike akanoti mu mufu iyo iryo shimwe ryawe ndumva ndagufatira reka tubandanye n'uyu muntu Yesu ashimwe amen ashimwe kandi amen ndashimira Imana jewe Yesu yangijije naragwaye ndaguma mu nzu none ubu amaguru aranyaruka haleluya abakozi b'Imana baransengeye baransanze muhira umukozi w'Imana Jane na Majambere barazanana n'abandi baritora baraza basanga aho nicaye byase ko ngenda baransengera uwo mwanya ndatangura ibisonga kuhera hanyuma bambwira bati uzucumbagire ku ishengero baragukeneye kandi barakunyotewe ndaza nsanga bariko basengera hajya ndagenda nsanga abasore bariko barasenga baransengera ukuguru barakunyukura batuzoza gushinga intahe ati murakize ejo rero ndaza
nzingo ni amasaha yo gusenga nsanga ati twahejeje mu gatondo naho mwahejeje Yesu arangiza kabisa amakuru bumeze neza umukozi rero w'Imana ati nyaruka nogenda ndi n'umuvubyaro yego umusumwe carajana hariya acarabusengera none ubu kabisa kandi byo ntibaho bikora yego aha umwana biga ntambuka n'ahandi nahora nzana kabajana dukomera amashimwe kandi Yesu aradungikira kabajana amen uwo yaradungikiye abakorera Imana ubu nariye imiti y'ibihumbi 490 Yesu yagumye ndya kandi Yesu yarungika kuya farumasi ari wandungikira none ra amasengesho acagukiza oba amasengesho arakiza dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo warakoze ubu rero hasigaye umuti w'uguhera icyubahiro uno munsi nyene barongera abanyukure abazimu bacabagenda dukomera amashi amen Imana kampaye umwana abibaruka amahoro kandi ashimiye umukozi w'Imana w'igihe basengera ibyari byoroshe n'ukuri Imana hafi icyubahiro amen abarodayimoni barapinduwe bararavuze ko nazoka yose umwana none naramurose Imana hafi icyubahiro amen amashi menshi ku mwami Yesu umutama abadayimoni ngo abakozi b'Imana babanyukuye bari mu maguru yiwe kabisa ndafashijwe Haleluya. amen Anje nari mpagaze ngahashima Imana. Umwana wanjye bamaze kumuhishana kabiri nawe yaraheruka ku minsi ubu rero yakize hama inyuma yo kubwira ko iwe nanjye nararwaye mugabo ndashima Imana ko nagize Imana imukiza. Imana ishimwe kandi kurinde abo bazimu mu izina rya Yesu Yesu ashimwe cyane. amen Nongeye gushima Imana cyane gufata Imana ko yiminsi kugeza amasaha yagucubahiro. Nongeye gushima cyane mama yararwaye afatwa n'ukuboko kurabyimba duzihwe hanyuma kuko umaze kubyimba ndabona uko ntibubigire ndamubaza akambwira yuko bamubwiye ashobora kumara nk'amezi nk'atandatu atakoze ikintu na kimwe nkamaca ndekona byiswe bitaramusengera inyuma y'iminsi 2 yari amaze gutangura gufata isukari nyuma Imana ihabwe icubahiro amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo Imana ishimwe Imana ishimwe Yesu nashimwe amen tuzamura Imana tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu cyagabura ndashimira mbere ko nkiriho kandi ndashimira Imana yabanye natwe ku munsi wa gatatu madame yari y'ubugenzi yarangeze ku mezi 7 ariko mu saa 7 y'ijoro biranga saa 9:30 acatangura kugwa amaraso Imana ibana natwe tugenda n'amaguru kuko twarabuze tugasoma igihe ejo rero bashobora muri operasiyo ejo kamwe kashakagenda ndashima Imana yuko madame akiriho n'akandi ko kakiriho amen amashi menshi ku mwami Yesu yarinze umubyeyi Imana ibishimirwa Haleluya. amen Imana ishimwe cyane. Je nari maze yose kwaye cyane. Ariko mpagaze ngomba kumara amasatani kuko ibyo yashatse gukora ku buzima bwanje ntibyakunze. Narafashwe n'umusonga ndawumarana iminsi 3 ariko umunsi ugira 4 ndaremba cyane biranga. Mugana numva yuko natewe n'abadayimoni ariko barasengeye abasenze barasanze muhira merewe nabi barasengera ndashimira Imana yo mu ijuru yo yemeye nkashika ngaha nihabwe icubahiro ndashimiye n'abasenzi basengeye Imana ibahezagire cyane amen dukomera amashi umwami Yesu amen Mungire mpera ariyo y'insinzi kuko naje natsinze kubwawe mungire Haleluya amen Haleluya amen Haleluya Abazimu badukurikira umunsi barapfa mw'izina Imana rero mungire wa
mungu naje hano sinzi naye n'ubumenyi ndakwaye ntanezerewe ariko bunje nezerewe bidasanzwe Nduwimana Yesu cyubahiro kugira ngo banekere umusomo bamugo naraje ubu yarananije uravuga ati wagwarira umudukura shusubira inyuma nta kintu zozura muzana uvuga ati wewe rero nimba wari wananiwe urambaza ati byo jwi ko gasarane akubwira ati maze ndwi irenga ntasinziriye kubera ubu ajyanye hazi ibintu ugiye kumusengera biza bigakwira inzu yose n'ipiripiri bigakwira inzu yose mu nzu hose no kuvuga nta n'umwe atarangwaye twari twafashe mugo turwana intambara je nashishikaye kutagira ubwoba mugo umugore agira ubwoba ariko tubibamo ndagwana ntuye ngaho kwa Mungu navuze ati reka ndamutaha nuko numvise mu video ashira kuko akenya ndagenda nta bwoba kuko afite Yesu ahindukira mvuga ati mu izina rya Yesu reka ndagushikana kuko nibuka ijambo negere shitse muri hacika kandi gatoyi mu masaha 10 niho bacha rusura rero kumufata kwawe avuga ati kumbaraga umwungere yanekereye n'imisi nari maze ngwaye mu bwo abazimu mugira n'abahundere za kumushira kugiga buryo ko namukoza byazana anashikara ko nabona umwana afishoboka yari yarakora gusa byose ababibonye kera naje ntabwo nageze kubona avuga ati simbaraga z'umwungere paka kandi nkigira ubugusa abazimu barabira bashaka kufata nabi kurundi rugenda avuga ati mwebwe mwaratsinze mwana gusuzuguye honyine naho mwaje gusuzugura no kwiseshengera epandaze n'isuzugugo aha nyene naho ndi umwe intambara y'indwara turakuvugana n'umugwayi bro ariruka araburi nyina asohoka yiga mu cyumba ndavuga ati sawa ubu twafatanye ndakumbagara kiramvumbagaza ukumubona umenye ntabwo afise umugongo n'amanya aragize ingufu aramvumbagaza ndavumbagaza n'uzi dusigara byondo gusa uravuga ati ndaguhora intambara yo turakubitana n'isaha yose ndavuga ati wowe wamuzimu ushobora kunka kabisa turakubitana abazimu ku rwezo rwaho mbona umenye arapfuye aho bamukoze hose byari bikomere byari nyawo ndavuga ati sawa amuzimu we uzosubire kabisa n'icoro cyamufashe n'inshuro 5 umamvyuka naho nimvuga ati uhora hageze izakurimbura abazimu zanavyuka nkubitana inumvijwe n'inje muti byo tukuvuga ati nakwisha bamudayimoni uko ruvyuka vuga ati narimba umudayimoni kabisa inshuro 5 sawa bica birahera kwa gatanu rero yarabona itangaza ubu bamuyeruza mufata nabi umaruza Jomo turatangwa nshaka kurangiza yego rero aha kwa gatanu ruhagaritse burundu hagaze mu mbaraga zawe kandi bitangaza muri sirire kugira ngo turakoreka n'abandi bagwaye barenze bamurikiye bari haga bari cyane aho iburinga yego twarakwisiho birakomeye kabisa yo bari haga bavye baba baturungikanye babone kuri pandasi kandi Yesu tunoze cyubahiro dukorera amashimwe wacu wose baya fantastic n'isi dukuka Satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Urabona ko uyu muntu ahantu hose ari biguma kandi ngo ashize ko n'ukuboko gutya honyene yahindukira inyuma murabona hose yaratabaguritse ariko mu ijuru hari Imana ikora ibitangaza. Abo bandi abadayimoni bo mu kwezi kwa 10 ariko batsinzwe mu izina rya Yesu. Ukumuseze kwa Mungu namubwiye ati ubushobozi bwose bunkoreramo ndabuguhaye ugende ubukoreshe mu gukubita abazimu nibwo yakoresheje mu kubahondana urafashije tudoze icyubahiro cy'umwami Yesu Imana iri ku kazi mu izina rya Yesu kuko nazabona yihute gutegura muri korali ndaza ngeze kuri wa karede nyiranure bizi ndaribura ncanurira ikinga ngeze hepfo acarangiza ngo mwibarabara gwira ubwoko n'ukuguru nanjye ndashima Imana ko yanzigamye nkaba nashyize hano ndi muzima nanyagira nashendareka kuryurira ndasindagira n'amakuru ndashima Imana ko yanyongera iminsi yo kubaho kandi nkaba nshima ingene tugize iminsi turwaye n'abana tukaba turiho twese turi bazima
ntaro gutanga amashimwe n'itubahiro ndaciye nibuka rya jambo ati ndabazigamye ndabashyize ku kuboko kwawe Imana izoguma ibazigama nahandi nakumvaga ikibabi iyo nkubita umutwe kuntuze kw'ikaburimbi Imana yatabaye tuyikomera amashi umwana wacu yamurinze Imana ishimwe icyubahiro cy'icyayi. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndashima Imana kutizige dukorera. Duzijwe. Ndashima Imana kutizige dukorera kuko ndi umuntu mwiza gushinga intahe nawe uburyo w'amahugurwa iminsi yose. Ndashima Imana kuko mu mitwaro itatu uwa kabiri uheruka kurishumba. Ibyo rero ndabwira Imana ati ukazishumba naho ndabitinya nzohokera. Naho mpamvu nicaye ndabaye intambara. Dore ko mpamvu Imana ndihimba. Amashi ku mwami Yesu mu mitwaro itatu yari yasengeye imwe w'ishuri. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwa cyane nongera nshimira umwungere w'uru rusengero. Nakurikiranye ikiganiro cyiwe kare nari maze igihe ndwaye nk'imyaka myinshi. Uburibwe butagira uko bungana. Ndumva avuga ko hari umuntu abaye uburibwe mumaze imyaka myinshi. Uwo muntu hari ikintu. Ndumva avuze uduganye kuri bibana kuri eglise nkangwa Pentecote uduganye veni hanyuma jewe ndaja ngaho ndagiye kuraho hantu kandi hasi ndashikajya nukuri ubwo buribwe aho sinanatonose nageze ngaha uriko bariko barasenga bariko bararirimba nanatonose hose watonose yego urushato bavuye yego aho hose none umeze neza eka aho hose muri hose naryama sinasinzira nukuri je nta miti nari maze kwivuza sinokwa ngene ngaho ubu rero uburibwe bwaheze naribwa n'ipiripiri biriko barabiza aho bisigaye inama nyine bikuragenda imana ibafitura isigayeho ndahakorere ko nanjye nakakana nanjye nahakorere mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti ubushobozi bw'Imana nkorera ndanetraliza ubushobozi bw'abadayimoni buriko buramurya uyu muriro iyi piripiri mu izina rya Yesu au nom de Jésus n'umutsumuriro w'Imana imbaraga z'Imana ziturira ndasenya ndasangagura ndarandura ndonona imizimu y'abarozi n'abarozikazi imizimu y'isokuru n'ibisokuruza ibintu byose batongeye iyi piripiri ndayihagarika mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu akayanganira ahantu umubiri we mushasha ibyari byatamaguritse bisubire kuba buzima uhereye isaha ntagasubire kumva uburibwe uhereye umwanya gushika ku munsi wa Mungu gushika ku mwaka wose uhere n'umwaka utangura azogaruka ashima Imana ku munsi wa Mungu ari muzima mu izina ry'umwami Yesu amen. Uwemene kwirika zose urakoze umutungo abadayimoni barapfuye Yesu ashimwe. Amen. Namwe gushimira Imana yo yanyongeye iminsi yo kuba nabayeho nongera nshimira we mukozi w'Imana wandemesheje ndwaye yo naragwaye indwara yo kudahwa amaraso menshi gose nkacibwa amaraso hanyuma bakagenda kuntera yandi maraso kugira donke agahengwe gushira abaganga bampebutsa ariko we mukozi w'Imana warandemesheje uransengera gushika naho ngera ku baganga naburiyo uwo muti w'iyo ndwara ariko cyane umuntu wagitera umwe umuti acawukura muri Afurika y'Epfo acarawumpa amana ufata umwana yamusengera amubunka banaronse bitende nakize nubako nyenda neza kubera amasengesho yanyu mwagize neza itashima amen mashiku mwami wacu Yesu. Icya kabiri naco aho nyine nari ngwaye nari mfise urubanza amafaranga yose yari yamperanye nshaka umwana wasohoke aronka umugeni hama mwaransengeye ku munsi wa gatanu nabibabwiye ngo urubanza ruzogenda neza none urubanza rwagenze neza rwose nta ngorane twapoye urubanza tugenda aho ibini Bujumbura bitaha neza kandi rwagenze neza rwose amashi ku mwami wacu Yesu Kristo. uburyo Imana ivuga ngo byari bibi canke vyiza tumushyire mu kanya jewe nari maze iminsi ari bike ndwaje umwana
ariko twari tumaze iminsi mu bitaro w'akarere aratora mitende turataha. Umunsi wa gatatu mw'ijoro umwana nihafatwa afashwe twatangiye gurerebuza amaso kubyuka tujya kurya mw'idene aramusengera. Amaze kumusengera tena nzi ko umwana apfuye. Maze kubyumva ndamufata gutya atongera kwa muganga. Natwe kugira ngo akore umudamu wanje cyangwa abana bari barabaza kwa muganga tujye kwa muganga seyo kize ngako kitanda bambaye imana dufashe banje bihangana umuntu yakoreye mu cyo bwa mbere yabaye Mariya Imana hezagire. Turashimiye cyane Reveriye muri amushinga nawe muri amukora n'ushengero badufashe cyane gufata mugongo. Ndashimira cyane kandi abakristo muri serire baragifata mugongo umwana twashe kumuhanga. Imana ishimwe barabitubwiye muri make ashimye ko mwamuserutse ko mu bihe bigoye kandi twace tubwira mwarimu asanzwe ajejwe ibyo bikorwa hamwe n'abandi bakozi b'Imana mwaragerageje guterera intererano mu buryo bwose. Arashimisha ingero kuba umwe wese icyo yakoze utashitse kumurera yarasenze. Hanyuma abandi nabo ku ntererano mwatanze murazi umuntu abuze akenera ibintu byinshi. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Asante. Ashimwe nanjye cyangwa hamagaze ngaho gushimira Imana igihe no munsi nari nihebuye rero umega ngo nagupfa nahora ndarandarira mu ijoro ndatigwara nari ndwaye yari mu maboko no mu maguru sinashobora gukora n'igikorwa na kimwe muhira naciye no gusaba rasiyo kubera naguma ryamye acakinira kimera kora rero naragiye no kwa muganga umugabo wanjye arahe baragwatiza n'ibitoki kugira ngo uze birahakogira. Rero muhira rero n'ubwiradiyo izabira nivuga ko ari ahantu bavuga aho basengera abantu babaye ngo bakamuhoba. Burya rero nanjye nkaguma nimbere ariko ntahazi nzoshikayo gute. Abana bakabwira ngo mama waka aho hantu bo basengera ababaye bagakira ngo ntiwoze ugende. Nanjye nkavuga ngo yako je ntabwo ndoshobora kugenda. Hanyuma rero mu nyuma yo hazi umuntu ambwira ati cyangwa ushobora kuhagushikana ukagenda ugakira kandi uzoshinga intahe. Burya rero naraje ngaha abakozi b'Imana barasengera kandi bagashishikara bandemesha ati wowe yongora wizokira. Umunsi bamaze gusengera gatatu ndashemba ngaha gushika mu isoko muri ville ngenda n'amakuru. Ubu munsi ugira kane ntandava muri ino gushika ku Musaga ngenda n'amakuru. Hama rero mu nyuma maze gushika muhira ndiyumvira ubu kugira ngo nishimane ikinkore ndumva ko ashobora kugorora amaguru bigakunda n'amaboko bigakunda. Ubu ngira nzegagenda n'amakuru nduka n'amaguru banuka n'amaguru. Ubu rero shima Imana kubera ubu Imana yarankijije ubu ndafata isuka ngakora nkajya gusaba uko abana bafungura. Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe. Igitero cyamukateye mu mazuru abarisire atavuga kandi yaragize umwaka wa gatanu. Buriya rero maze kumuzana ngaha ndatasha avuga Imana yazicura. Amen. Haleluya haleluya. Imana iri ku kazi cyangwa ntiri ku kazi? Iminsi natavuga ngeze hano atataha karavuga tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Imana irahari. Haleluya. Haleluya kandi nta byinshi mfise kuvuga. Dije pasiteri ari ngaha yarumvise ikibazo mfise naranyakijanje barandoga ariko bandoze yarishikanye arabimbarira. Ni ukuvuga mu gitondo mbyutse ntacyo nashize imbere numvise ubutumwa bw'uyu mupasitori wacu. Icyo nakoze naciye mvuga muti nta kindi mfise kurenza kuri ibi. Ati Mana yo mw'ijuru icyo nagusabye ongera usige amavuta pasiteri ubugira kandi kugira ngo abandanye kuturemesha gushika ku mpero y'ibibazo byacu. Kugera ubu rero pasiteri ndagushimiye cyane ku gikorwa wakoze mu kumpanura wongera unemesha na mwarimu Egide mubandanye kuturemesha murakoze. Hanyuma ibisigaye murakoze cyane Imana bongera umugisha. Ibisigaye nabyo ni kubandanya dukeguruka. Hari aho numva umenga nosimba wewe naona wadutwarira umwanya umurozi yarishikanye binatosha. Ndabona ufise gushima cyane rwose rwose. Amen. Icyubahiro ni
Imana kuri twebwe dufise amaguru akwiye ubuzima bwacu bukwiye. Haleluya. Ndashimye kandi ndakengurutse kandi simvuga byinshi ni ijambo rimwe gusa. Ndashimye Imana ku bikorwa yankoreye muri izi ndwi zirangiye. Ariko umugoroba hari kuwa gatatu ku ndwi yo higa niho bambwira ku mugoroba ati umutama wawe aragize isanganya ati kandi yababaye ati mbere bisa ko yacitse ukuguru. Burya umutima uracika kuko mu mwaka uheze ku Noweli, ku munsi mukuru wa Noweli w'umwaka uheze byari byagenze uko nyene. Ndabwira Imana ati Imana ko ntari bwakumenye kiriya gihe nkihebura nkikorera amaboko, uyu munsi nakumenye ngomba kweri Satani asubira nkurikira. Jewe ndemeye iby'Imana ya repentance na ya majambo utuma wa mukozi wawe jewe agenda yemera kandi ndazi yuko atanekime yabaye. Burya nshandika jana ndamanuka barambwira ati bayege kuri penshereja. Aho nagiye kuri penshereja nkaja muri kilinike kubera mu mutwe wa mingo numva mbabaye cyane kuko nibuka ibyo nabonye mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze ku muryango wose twebwe twahura n'ibisanga amasanganya indwara n'izatikazishi ariko sinari bwamenye ngaha. Hama niho natereza ubwenge ngeze ku mutangasi ndacamuga ati reka ngende muri penshereja niho nzi ko medese yibukiye. Nshandagenda ndamuraba sange karaboroga yari ku moto ya sekanye n'iyindi moto ajya ku kangaside. Yarahetse umukiriya umwe ubundi nawe yarahetse babiri. Umwe yarahetse umwana nta kimwe yabaye yahise ataha. Hanyuma abandi abapapuguru mbona yego yababaye kandi yikwaguriza. Ariko Imana ishimwe kuba nihari ubu. Imana ishimwe kuba uko babimbariye ateko na lisansi. Imana ihabwe icyubahiro. Hama ivyo novuga ngaha nzoza ngaho. Imana ishimwe ko wamenye Imana repentance kandi ukaca watura amajambo avuga ko wahinduje ibintu kandi ugasanga ariko byagenze. N'amasengesho usenga niyo yabikoze. Tunoze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Haleluya. Amen. Jewe ndashima Imana ibintu bine. Icambere naje ngaha ntanyote kwifana. Irera arabizi ngore yashaka mamaje. Jewe ngaha nahinje ku munsi wa Golden Sunday. Ego. Chanza zigera ngaha. Mana. Uko bakase gato ririsho na supashu batinzagije hariya wamenga bose bahuriye kuri jewe. Changenda inyota y'ifanta ihereye uwo munsi kabisa. Ngujya kagisha arabizi mu buzima sinanyote kwifanta. Ahubwo nampaye ifanta twopfuye n'umubyara. Ikigira kabiri pastor yambwiye ati indwi nzokwakira mu bikurikira tuzoba turi mu bikorana. Anyakiriye yambwiye ati urafise umudayimoni yugaye uruti rw'umugongo. Urafise ibinyanya umubiri wawe wose kandi urafise n'inyatsi, urafise kandi ifoto yawe bayihabye icuritse. Urafise rero n'inyatsi ikintu bita icyangiro ku bugingo bwawe mu mugongo byaruko nyene. Yego niko binyanya. Yego. Roventrua igihe umukozi w'Imana Esperance yari ngaha nari nicaye hajya mu mama yicaye afise umwana. Nije wa mbere umukozi w'Imana yabwiye ati haguruka hari umuntu ababara mu bitugu. Uwo mwanya nyene umukozi w'Imana Esperance na pastor baransengera byagiye bihetse. Bya binyanya wa mugongo bite byari bihetse. Ukomera amashyi Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Ikigira gatatu ni rotrua basenzi baransengera bikwiye ndumva ko nduhutse gato kandi. Kuwa gatatu itariki 6 umukozi w'Imana ariko arasigura yari uyu muri adoraje. Aravuga ati uno munsi waje ngaha wese agenda agabanye. Aravuga ati uwucakira akazi, uwucakira amafaranga, jewe navuze nti cakira akazi mu izina rya Yesu. Bukeye kuwa kane nagiye numva telefone y'umuntu
nari narasabye asabira akazi ahantu arandahira ko uwo muntu ataco basabasana atanu ubugenzi atanico bahurirako ahubwo ndiko ndamugora mu izina rya Yesu nagiye numva wenyene antelefona saa 10:36 ngaruka ku kazi ati diplome urayifise ntego uyifotora yindugikire kuri WhatsApp cinayirungikira umuntu ubwo nyene nayirungitse nagiye mbona ejo uratonda ku kazi saa 2. haleluya haleluya uwo mwanya ndanabisuzugura chapata saa 5 nigire saa 5 nshitseyo mbanza kubonana na Deje ati rindira nakwereka chef Nising abandi z'ikiganiro bacomba chef Nising icyo gisigura ndarindira nk'amasaha 2 nagiye gutangura akazi saa 8 chef Nising tubonanye yambwiye ati wewe ahantu uva ngaha hatanguye aho watanguye kwandikirwa ndatangara sinabwira ikindi shima kigira kane rero cyanyuma n'abagwayi bose nama ntabariza mbwira pastor nti sengera Claude, sengera Christine, sengera Christiane, sengera Beatrice, abo bose nta numwe atarakira. Hallelujah. Hasigaye uwitwa Simba wenyene uwo niwe ducamukorerako ni wafise uruti rw'umugongo gugaye. Fata honyene kwa Simba. Fata honyene tukorere kwa Simba. Tatuigira ko mwatamani. Mwizina rya Yesu uwagiye mu gishingo ca Simba. Ko n'abandi bose bakize, wewe niwe ufatanye imigongo, niwe ufatanya uruti rw'umugongo, niwe uteranya ugateranura. Ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ndasenze Imana ishoboye turiko turasenga ugenda ukore kwa Simba. Amagufa yari yaracomotse acaterana mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe si kumusi ngo kunaniwe no gukora. Oh, haleluya. Ukutema nikutebuka. Ngo tumvise intahe zikomeye z'akazi uriko urakora. Simba ku munsi wa Mungu tuze twumva intahe ariko aragendagenda mu izina rya Yesu. Amen. Mande kukazi. Byakwiye bine mugabo. Yamaze gukwiye. Abona ni kimwe iyo foto ko yoba yarazutse nuko amafaranga bashize uzoza muri consultation. Haleluya. Maguruze shini Imana jewe nabifise umwana ngo adita yafunise yakuweko n'ikigazi ari nabuze yonja niyomva kubera sewe yamuntanye ndaza ngaha maze kuhamenya nahazanywe n'umuntu w'umugenzi arahanyereka ndaza nyakubahwa pasiteri aramusengera none nari nabuze amayera yo kumuvuza nagire mbona umuntu amurihira ntazi ibihumbi 600 none rero nariye icyuma icyo cyuma cyarakuye muri kaiva kuwa kane none numvise bambwira yuko nkeneye gutaha ama nta gatike mfise ndashima Imana rwose itike turayiguha. Jewe tambere manje gushima Imana cyane ko ngeze kuri iyi saha y'ubuzima. Je mu kuri 12 kumwaka uhetse ukuri nahatswe gupfa ariko ndashima Imana ko ngeze iyi saha ndi muzima Imana ihabwe icyubahiro. Ama kuwa gatandatu nshaka gushima Imana ko nari nicaye ngaha mu ishengero numva baranyandikiye ko ari umuntu ari mu Akarede mvuye ngaha nshashikirayo cyasanga mama ari kumbanyi ndamugumako aririrwaho rero nshimira Imana ko kwa Mungu ku mugoroba yibarutse twatahanye umwana kuwa gatatu. Amen, amen. Nanje gushaka gushima Imana rero no kuwa mbere ndi kuri we ndi mu bitaro ndafatwa n'ibintu ngo ndagwara cyane ndaziba imihogo ndavuga ati Imana none ndi ku murwayi ngaha nanje ngware ndacamumva ariko ndashima Imana cyane ko naciye ntaha ndamahoro gushika n'iyi saha ntinjiye ibitaro
natahanye n'umuvyeyi Komera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Imana yarakoze. Haleluya. Amen. Nanje mpagaze ngashima Imana. Nari maze indwi yose ngwaye, nari ngwaye bikomeye cyane, ariko Imana yampaye mitende. Nashimiye cyane. Naragwaye cyane n'umwana arangwarira ko atangirwaza ikindi, ariko Imana yabanye natwe. Ndashimiye umutware wanje yambaye hafi cyane, atwara umwana kwa muganga gendende ntoshobora kumujyana, none Imana mbona iriko iraduha mitende. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Amashi menshi ku mwami Yesu. Yaramaze kunjana hano henshi ndiha amahera abapfumu bamubwira ngo turindire ngo mu ndwi zitatu ngo azoba afise umwana, ariko yamubwira ati ibyo bintu sibyo, aragera igihe tujya hanze. Utiko n'abapfumu batinda bagatwara ubwenge bw'umuntu mu ndwi zitatu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nshimiye Imana cyane kubona mpagaze hano uno mwanya, kuko sinari nzi ko nohagarara hano uno munsi. Ibitero byarateye iwanje no mu banje, ariko nshima Imana kubona uno munsi nkivuga nkiri muzima n'abandi bakiri muzima. Imana ibampezagire. Amashi ku mwami wacu Yesu Kristo. Yakoresheje umwanya neza, abazimu bapfuye mu izina rya Yesu. Amen. Nana nagomba kunyarutsa. Yego nagomba shimira Imana ku muntu narasengeye nafashe urugendo. Ipe na telefone rejo ndamubwira ingene bimeze ndi mu mboga ndazi. Mu mboga? Garafasha. Gusenga. Nabo muri sire barafasha. Byabaye bikomeye umuntu namuzanye hano kubera turi ko bishaka kumufatira. Abakozi b'Imana hano bakoze bikomeye. yo gutanga intahe ruguru ko byashobotse. Yesu abampira umugisha abazimu barapfa mu izina rya Yesu. Dukomera amashyi umwami Yesu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nanjye nje nakurutse nshima Imana ibyo Imana yankoreye. Sena je ngaha nararwaye indwara maze imyaka myinshi cyane basinzira. Naragiye kwa muganga abantu bose abaganga bose baravuga ati ibyo ntabwo dushoboye, ariko nshima Imana ko ndi muzima kandi sinzira. Ikindi nshima Imana inyigisho zo kubohoka duherutse kwinjiramo. Hari ikintu Imana yanyigishije gukorera Imana muri bike mfise nkabikora kandi ntaravye ivyo mfise ibibazo mfise niga kuyikorera mu buryo bwose ushoboye kuba mfise. Ndabishimira Imana cyane kandi nize kwiga guharira ikintu cyose umuntu wese yaba yicaye akoreye niga kumuharira kandi niga kugira umutima wagutse wo gukunda abantu. Imana ibahe amashi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo. Ashima. Mananje shima Imana kubona ngeze ku isaha n'iminota n'uyu munsi ngiriho nkishima kandi nkifise amaguru akwiye. Ndabishimiye Imana rwose. Hanyuma ndashimiye n'umukozi wacu atwitaho akadufasha iyo bitugoye. Ndashimiye n'abasenzi bitanga. Imana ibahezagire wongera amavuta. Hanyuma ndashimiye kuba Imana yarakoze uko twaragwaye tugwara ukuguru bene umuvyeyi wanje ariwe yitwa Mabukwe niwe yatanguye gufatwa ndasubira, ariko ndashima ko ubu nawene bambwiye yuko atanguye gutambuka yigendera. Ubu ndabishimira Imana. Hanyuma Imana ibahezagire. Amashi menshi ku mwami Yesu. Imana yarakoze. Yesu nashimwe cyane. Amen. Murakoze cyane. Jewe intahe yanjye ni ikintu kiryoshye muri iyi nyene. Hanyishimiye gushinga kuko bamaze ngaha ni byiza cyane, ariko cyabaye muri iyi ndwi ni ikintu gikomeye. Icyo kintu jewe nakoranye inyama hanyuma ndabimeze inyama sanga iri kumwe n'igufa
ipfu kiramanuka banakene ngaha bo mbana n'umuganga acambwira ati tica urapfuye aho baragufatura ndagenda ndanywa amakoto igufa rirakumanuka ndagura umuhi ndawurya muhurigira igufa riguma ngaha bo ndavuga ati ngaha karabaye barambaza nje ndagenda muri dushe ndafukama ndavuga ati mana ya Ibrahimu, mana ya Dawidi, mana ya Isaka, mana ya Daniyeli. Ndavuga imana ya sokuru wanje niko nabusigaye iyo mana irankiza kabisa. Ubwo ndavyizera nti imana we wazuye Lazaro. Ndavuga imana ibintu yankingiye haba mu ntambara n'ahandi nti iki ntikunanire. Ubwo nyene numvise indoka igite imana ihagishiraho. Amen. Batekanye no mahanga nibo abandi nabonye yuko imana ifise kabisa. Uca wumva kiraduze kica kirasohoka waranakibitse. Dukomera amashyi umwami Yesu. Ni ikintu kiryoshe ubuzima bwiwe bwararokotse. Twongere tuduze icyubahiro imana ya Aburahamu na Isaka uyihamagariye no muri dushe yakwitaba we. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Yesu ashimwe kandi. Amen. Jengo mbashimira Imana naragwaye cyane ariko nzunguruka mu madini menshi kwa gatanu niho nazutse mu bapfuye kuko misi yose nama ngwaye nsangira n'abantu bapfuye ijoro ryose ariko kuva uwo munsi wo kwa gatanu n'ejo kwa gatandatu naryamye ibyo bintu navyo nabonye. Hama Yesu ashimwe sinovuga ni byinshi Yesu yamoreye sinobivuga. Ivyo birakwiye abazimu bapfuye. Dukomera amashyi umwami Yesu. Abazimu bapfuye kandi ico kirahagije. Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagurukijwe no gushima Imana itariki 18 z'ukwicenda Imana yarampuye muri bloke ndi muzima n'umwana akomeye ama ndashima Imana ko nongeye kwakira telefone y'umugisha muri iyo ndwi Imana ibaheze. Amen. Imana ikomeze ikore. Nanjye ndashima Imana yuko umukozi w'Imana wacu atwigisha kugira umutima n'urukundo gutanga. Ndashima ukuntu uko ufise kose mu buryo ufise ko nanjye ntanga ntigunga nkatanga mu buryo mwafise Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma nkashima intare yanjye mfise mu kwezi guheze kuri 11 Imana yabonye ko irakora iri kwizamu. Imana ihabwa icubahiro. Narabonye Imana icarankoreye ko masezerano Imana yanyemereye mu bintu bitatu kimwe cyarasohotse itariki 6 Imana ihabwa icubahiro ku nkomezi z'umukozi w'Imana wacu nyirabisengera tukabona ikiganza c'Imana igisekendo kiza niteguye. Amen. Amen. Imana ishimwe. Imana iri ku kazi. Yesu nashimwe. Amen. Ndashimira Imana yampaye ibigeragezo ashoboye kwihangana. Ndabashimira Imana yabinkura ku rupfu umunsi wa kane nari mu isangano ariko Imana irangiye. Hama icyo bishimiye Imana mu mafaranga 100 wampaye nabonye ukuboko kw'Imana umvise gushima Imana bahetse byiza. Umugisha w'Imana ubane nawe yongere n'ibikurikira. Aha. Mukomera amashyi Imana. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ndabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu. Hanyuma ngira nje ku mayange byinshi ndibaza ko Imana izogenda ibigaragaza. Hanyuma icyo ntabwo gushimira Imana imbere yuko nzotangura gushimira Imana nuko nzomanza nkayipfukamira. Hanyuma nkayisaba imbabazi y'ibyo noba narakoze ikabandanya kunkorera ibyiza. Ni ukuvuga icyambere ndashimiye pasiteri nagumye nkurikirana ubutumwa bwiwe ku iradiyo nawe ntari bwatera inkambuko yo kuza gusenga byaramfashije cyane kugera aho ndonka umukozi w'Imana umwe akorera ngaha aransanga ahantu nari ngorewe arambwira muti ingo tugende usikire uyu muntu azogusengera kandi uzokira. Hama narahuye n'ibigeragezo byinshi cyane bimwe bimwe natanguye kubibonera inyishu. Uwo yarageze kunyegera arambwira muti arandemesha arambwira muti bandanye usenge byose bizotorega umuti kandi bizogenda neza. Ubu rero hari umuntu yariko arampiga aho ntanguye kumviriza ubwo butumwa
ejo bundi niho yashikira wa mupasitori aheruka ngaha ahejeje kunyaturira ibyanze ingene bimeze yarashikira arambwira muti wewe naripfuze kukwica ariko imbere yuko nipfuze kukwica ncambona ifoto yawe imbere yanje hanyuma ntabwo bitagenze inzoka ntabwo adakora inzoka yarantumye inzoka ibyo byose byarananiwe hanyuma jewe ndacari mu rugamba umwe wese muri mwebwe mubandanye mumfasha gusenga kugira ngo na madamu azahore gushika ngaha agakiza ndiko ndakira nawe akakire nuko Imana ibampezagire uwo muntu yaragusabye imbabazi yego yarazisabye yarampamagaye arambwira muti ngirira ikigongwe nukuri sinzosubira kandi imbere yawe ndabona hari ibintu byinshi wifuza gushikako murakoze amashi ku mwami wacu wese n'abarotsi bazoza kumusaba imbabazi ntimwabyumvise neza yaramurotse arasubira aramuroga arananirwa kubera Imana yari imufise ko mugamba amatuma inzoka mutuma n'izindi ariko abona Imana yo muri repantaso imuhagurukiye acaraza aramusaba imbabazi dusaba Imana repantaso uyu munsi ihagurukira abasi banyu mu izina rya Yesu yaba wabyumva watera iyindi haleluya Yesu nashimwe kandi amamagaze nashimira Imana data mushobora byose yo mu ijuru yarangiriye neza kuva 2019 mushikiye isaha sinasubira kumira ikinini cyo kwa muganga kandi nahora nkunda kurwara cyane hanyuma ikindi ndashima Imana ko yanzigamiye umuryango tukaba dushitse muri aya matariki yo kurangiza umwaka twese tukiriho tugihumeka hanyuma ikindi muri aya masengesho twari tumazemo iminsi narabonye ikiganza c'Imana cyane ni muyimpera amashi amen haleluya amen Yesu ashimwe cyane nongeye gushima Imana ejo yarandiriye umwana gusha ariko nditegura ngo nze muri repetition nashaka no guca muri pressure kuraba umuntu agwaye umwana rero ndiko ndategura ibiharage sigatetse ndambona araje atereye nk'igiharage ataratsitara akoze ukuboko mu safuriya yuzuye ibiharage ndashima Imana rero ukuntu nibaza yari gusha ariko ntiyahiye cyane naciye ndamusiga wa munyu ndashima Imana yarapfubanganye hafi ibintu duto uko naziga yari gusha siko yahiye none Imana ntibihererwe icubahiro amen Yesu nashimwe haleluya amen mwabashima Imana imaranye iminsi ibitero by'abadayimoni pasiteri arabizi ntabyere n'abarezina nawe n'ibitero baradoga urubavu rurizana ntarwaye zabara iminsi bitatore bitetse ariko nakiriye nkamubwira yarasengeye pasiteri abyere n'abarezina barabizi ivyo birenganye bandoga ukuboko mara iminsi itakunda gukoresha naho nyene nakiriye ngaha ivyo babikoresheje abona ko vyanse aho nirirwa mu kazi ka misi yose hari dimashe naje ngaha gusenga natashe ku mugoroba turangije amega yose ntashe umwana arambwira ati mama hamukorera hateye icitwa imisiba nyinshi imisiba nyene hari kuzuba nta n'imvura yari yaguye yari imaze ukwezi itagwa ndavyihoza ndavuga ati Imana habucubahiro ngiyeho mu gatondo umudamu turandariza hamwe acirambwira ati yo mukozi w'Imana ejo narakurondeye harya abantu dusenga Imana irivugiye baratuzi nawe utovuga kuri umukozi w'Imana ibyo bakubonamo barabibona ati hawa twaratebona imisiba tutazizananye turakurondera kuja kuhasengera je nari gusenga kuko nama nta kumugoroba ati byari biteye ubwoba niwari kuhadandariza ivyo bintu bihari ndavuga ati uko iki mutaseze ngo twarirutse turagira ubwoba mwe muratega ubwoba n'abadayimoni je sigite ubwoba n'abadayimoni mwari gusenga ivyo birangiye bukeye ngarutse kugira ngo Imana ibinyerekere ko byari ivyo ndangije akazi hari ivyo nkora bikarangira saa 4 cyangwa saa 5 zambonye imisiba myinshi binini rero bimwe bisumba ivyari vyacu aha canabwira mama nakati ngo banakwerekere ko bisenga Imana yo mwijuru nimba abadayimoni bajeje ntahari ubuhore ni honzi ndahagarara ndabavuga ati mwabisiba
ninde yabazanye ngaha ubu niho ndisi hamwe hejo mwita numva ijwi rimbwiye ati senga ukikuza ahantu ndasenga ntiwabona ko iva mu kuzimu wabona binyagara gusa aha numva ijwi rimbwiye ati gera uzane ivyatsi biturire ndabiturira ati mu izina rya Yesu murasha n'agasokuruza n'umwana n'uwaye ndabiturira mu izina rya Yesu timana repentance repentance yaje hageze Imana ya Joseph narayambaje uwo munsi tuhereye uno munsi isaha ninyene mutazogaruka ngaha cyanarindira ko ibiri vyoza ndabura baguma barandurera ati we niwe twarindiriye tyo uno munsi ntibizoca kugaruka kuko uyo munsi ingazi uyu munsi bigize ejo ingazi 3 nta na kamwe karanga tuhagare nk'abasoda nirutegwa n'abadayimoni ngo twiruke Yesu nashimwe nabonye Imana nawe uno munsi ubonye Imana ko Imana turwanya haleluya ariko ni moterindi haleluya reka abadayimoni tubaturire mu izina rya Yesu nuwari babarungitse ubu yarikosoye ntazosubira kuko abana biwe bose barageseye yarazi ngo ruritaha nk'uko baje kuwa Mungu ntibahure na abo muza guhura bose ubaturire mu izina rya Yesu teguriye kwibaruka uno mwana byarangoye cyane kuko je ntarabyara nahora nibaza ngo umuntu abishobora bivanye n'uko angana ariko siko nabisanze uzi ko ari byo uvuze subiramo ako kantu ko karyoshye yewe ntarabyara nahora nibaza ngo umuntu ashobora kubyara bivanye n'imbaraga afite cyangwa n'ubunini afite ariko siko nabisanze ngo mberera kubanza gushimira ababyeyi bose bari ngaha nukuri Imana ibahezagire haleluya ababyeyi batubyaye ntibanyakubahwa muze mubaha ikibanza babyagire barakoze hanyuma ndashimiye Imana kuko imbanye yanjye yari ifite ibitero byinshi bitandukanye pasiteri naguma ndamutelefona ntamutora unyitavye nawe ngo ndi mwarimu Olive none wowe uri pasiteri Joseph ngoya none uri Olive yego je nashaka pasiteri ntibyakunze ariko mu nyuma nagiye kwibaruka umufasha wanje yaramutelefone aramutora atasengera kuri telefone Yesu aguha umugisha warakoze konsengera nicyo nashaka gushimira Imana igituma utari bwantore nuko hatari bwagere hageze waciye untora ababyeyi muri banyakubahwa uzi nawe ko atari bwaha agaciro ababyeyi yakabahaye ari uko nawe abonye Yesu nashimwe ndashaka mukomera amashyi Imana ya repentance ego nk'indwi twarimwo nuvugana nawe telefone y'umugisha ego nahezagiwe n'irya ndwi twari tumaze narimaze n'ingaha nanjye narahezagira mwe namwe agomba gushima Imana ego nuvuga tuyongera amashyi ku mwami Yesu ko Imana iriko irahezagira abantu bayo haleluya ariko nimba udafise ishari ntiwovuga haleluya ko umuntu yahezagiwe Yesu nashimwe ndashimira Imana cyane kuba iyi saha mpagaze hano mvuye ku mwuka w'abazima nkashimira cyane Imana ko ababyeyi banje bose bakwiye nkashimira Imana kandi ko abo tuvukana bose iyi saha bose bakwiye hama nkashimira Imana cyane abasenzi ba hano ndabashimiye cyane bose ndashimiye rwose n'abagenzi banje bose bambaye hafi nari ngwaye narahuye n'ibitero ndagenda kwa muganga nabura indwara n'imwe ndwaye ariko by'ukuri ndashimira Imana cyane kubo yankijije numva nashima cyane ndabashimiye cyane bari Gina Sifa ndabashimiye rwose abantu bose n'ukuri banyitwararitse Imana ibahumugisha amashyi menshi ku mwami wacu Yesu Imana yagize kwita hasange ijoro rye kwibombo tuba mu miryango 3 byose umuryango w'iwanjye sinanugaye hanyuma kwibombo nshitseyo itara ryari ryazimije kandi uri kwibombo ntubona ku muryango iwacu ndavuga ngo Yesu ushobora gukarabira ahantu hazimije reka nje kwatsitara ubundi itara baraba bajyakisha uwo munsi barakimije
ngiye kwasitara cyangwa n'ubusuma bw'ujyanye iwanjye gukora urukundo kirakwabira carahunga ruragenda mube Imana yakoze igitangaza ko umunsi watumye itara nja ku byatsi siba kwiba ariko imiryango ibiri dukurikirana yose baramaze kuyiba ko harimo uwo bifiteho kabiri ariko iwacu wararinzwe hanyuma mu mezi aheze abo dufite udupfungwa tugomvuka bararuka gusonga umutima Imana idusabiriza mu kirere imbere yaho barantumye inkuba hanyuma je n'umutima kubise umutima ntorugera cewe je ngaho umukozi w'Imana arambara ati baragutumye inkuba umunyakayogoro bagiye kwicisha ko acaca Tanzania yongereze n'ingufu araza aratuma timugaye Imana rero usabije ku kilometero gushikira hano gasoro shimira bituri yamiri maso yamituye aho yizirasinzira aho ndibokobera abashomamye nikuba barazituma marayika nawe akazihagarika urumva ko wakubise mbere yarakamubwira tereka warondera wewe aho urahatswe ni marayika yaguhamagaye ageze hano Imana ikaca ibitwereka Imana irahari canke ntayihari irakora canke ntikora dutere haleluya kubera Imana iri ku kazi Imana iri ku kazi ikazigama abantu bayo Yesu ashimwe mufashe dukabama nubatse umugore turamuhama cyava apfuye ashaka ko twokama tuja mu bapfumu kurondera abana aranzongurukiriza igihugu cose ambwira ko afise ahantu ba nyirabo bamubwiye ko hari abantu batanga abantu turazungura igihe c'umwaka urenga igihe n'igihe buca tugenda ahantu bita mu Rutana nsambyuka no kuri telefone nsanumva kw'iradiyo ibintu byo ngaha bariko barashima Imana cyabwe uyu munsi aho dusibe ndumvise ahantu basenga tugenda narambwira ngo wewe wamahera ngo wishimira ngo visi ngo nashaza kuberaho woho ndazi ugiye ngo tuza kuriha imodoka ngo tuja muri bisi ngo niyo twakuja ngo twari kuriha ntabwo ati ngo tugenda aho hantu tuhasibe kuko iyo twagiye hose nta kintu kiravamo yaramaze kujana hano henshi ndiha amahera abapfumu bamubwira ngo turindire ngo mu ndwi zitatu ngo azoba afise umwana ariko yamubwira ati ibyo bintu sibyo aragera igihe tujya uzi ko n'abapfumu batinda bagatwara ubwenge bw'umuntu mu ndwi zitatu n'umwana w'umuntu cyane inkoko niyikora mu ndwi zitatu iminsi 21 naho nibanza guta amagi kabundi aba nabwo ati ibyo bintu byose bakubwira ni ububeshyi kuko ibintu byose bavuga urabona ko ari ububeshyi ndamuhera ku wa mbere w'iwabo yari yanjaye kandi arambwira ngo nabwo ati ko yakubwiye igihe nticarenze ngoya ngo ahubwo ngo mpayandi mahera sawa ucuraza vugana ari ngene ndavayo mvuyeyo candabiheba byose nabwo ati jewe ubu sinzosubira kuja iyo njaye wora turijana jewe ndaheba muri aho gatondo niho numva intahe nuguruye telefone ndarumva intahe nabwo ati ahubwo tujaho ahantu kwijabi niho numvise hari ibintu bidufasha mu bibazo twaraje turazana irya mbere baradusengeye hariho abarimu badusengeye nkabona ko dutashe yabyizeye ariko twashika muhira nkaca asanga yibere nko ahari abapfumu nk'iyo za buterere aha mu gisagara hari abapfumu benshi wangu hari abapfumu benshi abantu benshi barahari ariko ntabwo ati inzira zose yo kuragendamo sizo kuko abantu bashika benshi baradubeshe urabibona yuko bakubeshe n'ubu nta kiravaho ambwira ngo ahubwo wewe ngo abiwanyu barakurotse ntabwo ati sawa wewe reka nakubwira guha umwanya wo turijana je nta ngorane ndafata ndasenga namara kuza ngaha nkamuhereza amahera yo gutangira 10 urabona mu nzu ntaco winyegeza twaba turi muri saro narawa mishakoshi nkasanga yamahera namuhaye ikigira 10 yibere mishakoshi iwe hagati kube gutayatanze
ngo reka shareko ngo yayo nzopfuma ndayigurira akantu ati sawa ndagumaho turabaho muri ibyo ndaza ngaha badusengera biranga igihe n'igihe mu gatondo amaze kubona yuko ibintu by'abapfumu ntakibijamo namuhakaniye acambwira mu gatondo sinzi akantu twapfuye ngiye mu bintu by'akazi acambwira ngo ndigiriye ndiyumvira umuroho w'abapfumu narimbayemo ntabwo ati sawa ikintu usigira mu nzu iradiyo na televiziyo ntiho bitwara ibindi byose bitwara wumva amahoro kandi ubishikane nyambugiye muhiri wanyu sawa njana telefone wabo numva ngo ntiyagiye haheze iminsi sasanga yoyanira n'abandi bagore ahantu jesha nguma ndasenga kabisa ntagihe nasiba ngaha kuko numva yuko gutabagwa kubanje kuzoba mu nyigisho numva kabisa ndasenga ndaza handi ubumwe kandi nasubiye mu busore nibana mu nzu ndi ubumwe sinasiba n'akazi sinakora iminsi yo gusenga sinasiba hama sinzi ahantu nagiye gutembera mu Cibitoke cyarugomba ndondera y'uwundi muntu ndamusaba banyina biwe baramuha nande uwo wundi waciye umuhero yarahevye oya kabisa narahevye uko inzira ziwe zose nasangaye aguma ncana mu bintu murashobora by'abapfumu gusa umviriza rero uwo kumuheba byarumvikanye mwari mwatoraniye mw'ibarabara nta hantu mwaciye nta hantu mwakoze ko byagenze uko rero ubu wo ufise jya mu nzira nziza mukizwa urabyemera ndabyemera apana kugumutora hama ngo uwo muntu apfa warahagaritse none uwo muri kumwe turi kumwe n'uyahejeje gushinga intahe y'umwana afise hano ari hano tunganya ibintu rero naragiye mu binya rero nabaye ngaha umugore we wa mbere yaciye avuga ko agiye gukora izindi ngo kuyirona ibyo byihotse ibya kera byaragiye reka tuje ko ibi bigira kabiri ujya wari wamutoye urumva nyene nuwo mwivyo mwaranditswe n'uyu genda mwandikwe n'ingoga muje muri komini ama muce muza muje mu bavyeyi muje muri komini muze tubahezagira ukomera amasho mwami Yesu Yesu ashimwe haleluya none erega Imana yaramwishuye yamutoye mu nzira icyo wawe n'umutora ucambukwa no gutakaza ubu rero ubu ntitushaka ko asubira gutora hama ngo atakaze kandi baje mu nzu y'Imana ntibashyire ibintu mu rutonde haleluya nimubere Imana amashyi ndashimira Imana cyane itabara igakuraho umuntu ataziga ikamugeza aho atibaza ko ashobora kugera ndashimira Imana cyane kuba nkiriho nkaba nararose n'uyu mubebe ntibyari byoroshe satani yagerageje kuntega imitego kenshi gashoboka ndakama amaraso nkagenda nkubeye ngiye kwa muganga nijanye ndashika ngo wakamye amaraso ariko ndatembera ibyo bikantangaza kandi iyo umuntu akamye amaraso adashobora kugenda wenyene barabazimu bari bahagurutse barateze basanga bateze ahadategeka ndashimye Imana cyane ubugira kandi ntangariza abarozi kuko ntibabura nimba habarimo barahari baze bapime barahari baratsinze baratsinze ujya tubwiye ko buzuye mu gisagara aribo basigaye buzuye bariko kabisa barahari baragenda byemeza Yesu rero yankoreye ibikomeye mu mpera Imana amashyi bugira kandi amen Haleluya gose nanjye ndashima Imana kumerutse kugera ikenge mu cy'umwami wacu Yesu Kristo kandi zimwe amashyi menshi ku mwami Yesu nkongera ndashima Imana kuva mu myaka 3 maze nsengera ngaha muri Repentance narabe mfise ibigeragezo byama bintera mu rugo iwacu urugi wanje intwari yo mvuka ico kigeragezo c'inzoka yame zigendagenda ku rugo ariko harageze kuva nje ngaha muri Repentance ico kigeragezo cyari caraheze burundu ejo turi ku kazi ka misi yose gasanzwe nkora ndanumva telefone
buri gihe ya nzoka zirasubiye kubyuka nka mu rugo hari abana bonyene umumama wabo ari gusenga n'umwana akuze babiri bari ku ishuri undi nawe yagiye gusenga mu masengesho nyene iyo nzoka iraba ruhuma mu rugo kugeza aho yagomba kurya abo bana ariko kubw'Imana dusenga ya Yosefu pasiteri wacu aragira turinda yami turinda ikatuzigamira iminsi yose ikatuzigamira ubuzima bwacu n'ubw'abacu iyo nzoka yaratsinzwe ntiyashobora kugira ngo bige abo bana inkoko yari iziritse mu rugo iyo yaciye igitambo iyo nzoka igurukira kuri iyo nkoko irayirya abantu barashwa baduka barapfutse induru barayirukako barayikurikirana iyo yagiye hose kugeza haheze nk'iminota igera nka 45 numva barantelefone bambwira bati ya nzoka barayisha ndavuga nti Imana dusenga muri repandase yama turi hafi tuzigamira n'abacu nayo niba umuntu yaba ariko arayituma fatira Mana nyaguhoraho se w'umwami wacu Yesu ndashyize ku iherezo izi nzoka abazituma reka bari bo zihindukirira uru rupangu canke uyu muhana ndawuzungurukije k'umuriro ndawuzungurukije k'ubudahangagwa ndawuzungurukije k'ubushobozi bw'ijuru abamarayika b'Imana n'umuriro w'Imana wame waka kuri urugo igihe cyose inzoka izopima kuza izoshe kandi izopfe wereye isaha izi nzoka ndaziturira ndazica ndazimeragura ndazirandura ndica izo nzoka n'ikizibyara niyo zikomoka niyo ziva zose mw'izina rekabe kubudahangagwa n'amaraso ya Yesu n'umuriro w'Imana mu izina rya Yesu zizosubira. Yesu ashimwe. Amen. Anje nashimira Imana cyane muri indwi Satani yarandobekanye kuwa kane baruka urugero rurerure nari mpagaze tembere hama rugira rurenganye uraca ruramkwega rukwega impundu nari n'amarira atabuka kandi magara sinzi kuntu natemba numvise mbabara ngaha hari igifu numva mbabara mugabo byaheze ivyo ndabishimira Imana ko Imana yahabaye hama kuwa gatanu nyene nariye ku kazi tuca mpagaze kuri meza aca haza imodoka yarimwo abasuma abo basuma baca barahagarara hama twari kumwe n'uwundi mukobwa baravuga ngo ni winjire ukindije numva ntekanye tugeze imbere baca baravuga ngo hadi imbere turengana ubafasha abantu bafise urumogi uri n'izahabu ngo none rero mufise telefone cyangwa amahera munashire muri sake envelope yiciramo imushiremo batumvise ko je ndababwiye imushiremo baca baravuga bamwe rero no babwira abantu abasuma bafise amayeri menshi udafise Imana barabitanga bakabibanebe hama bageze imbere agasanga harimwo amasabu bashizemo amafaranga n'amahera bagasanga n'isabu rero mube maso cerere ubu Imana yagiriye uko Imana ndayizi narayibonye ndashoboye Yesu ashimwe. Amen. N'abantu b'Imana ariko umuntu akubwira ibintu nk'ivyo ukamuha ibintu vyawe akaguha ibahasha uzi ko bafise imiti mwiyindwi hari umuntu yaje ngango hari abantu banyemereye akazi ngo bambwiye yuko ngo ngenda ngo banyeretse n'ahantu akazi ndamubwira nawe ugiye ntutanga amahera yawe nabimubujije inshuro zibiri arongera turahura arabimbwira ntututanga amahera yawe bukeye azambarira ngo ziko nagiye ngo ngo amafaranga nkayabaha na telefone ngo bakurira hajya sinsubire kubabona namubujije inshuro zibiri arayatanga agaruka kumbwira kandi iyo ndamubwira ngo yame ntiyariko yame. Ndashimwe cyane ndashimira Imana ku buryo noba mpagaze ngaha kandi nkabashimira ibatisimu mwamaye abo nateye abo nacafuze bose ngaha
ndabasavye mumbabarire kabisa mumpera amashi Imana amen. nonge mwenguruka umukozi w'Imana Eric ahari ahaguruke mumumpera amashi wewe yarankurikiranye na cyane cyane yaragumya telefona kugira ninjire muri serire mumumpera amashi cyane gose amashi ku mwami wacu Yesu Kristo nahabwe icubahiro.